nta gitangaje niwe mukinyi mwiza w'umunyafrika uno mwaka yabayeho yabonetse bivanye n'ivyo yatsindiye ari kumwe n'umugwi wa Paris Saint-Germain bona Abdulrazak ntawo burana uko bayihaye bavuga ngo ntawo bideha uwo bayihaye umuvandimwe yitwa Ousmane Dembele tukavuga tuti iteka aho ryamye no kuri Ashiraf Hakimi nta kindi cari gitegereje uwo mukinyi wese wa Paris Saint-Germain guha agashimwe nta kibazo se oya harabo vyoteza ikibazo naho boyiha amayuru si mayuru se kamayurusha mayuru ni yagitsinze muri finale muri bitanu yarakoze twaramushimiye kugira ngo none hari ivyo twagaye ko yagitsinze ariko uyu muvandimwe yitwa Ashiraf Hakimi numwe mu bakinyi success equipe ya Paris Saint-Germain yashitse ku mwaka weze yagize uruhara rufatika si wa mukinyi wa twende bagabo uvuge ngo aravuye muri squad equipe bandanije bahata kibazo uyu ni wa mukinyi nubwo twari kuvyuka dusanga Paris Saint-Germain tamufise muri squad bakuvuga tuti noneho kuri ya ruhande ho biragenda guti barantiriguye uyu ni umukinyi muri babakinyi beza baba nimero 2 bagezweho nimero 2 atari uwo kuzibira gusa nimero 2 amonta nimero 2 akora izo assist nimero 2 ashobora no kugutsinda ana participa muri je ya equipe muri rusango uko yubatse kose ivyo yabikoze imyaka myinshi muri Paris Saint-Germain ariko Paris Saint-Germain yo igendera iramuhemukira nkuko yagira hemukira n'abandi bakinyi turavyibuka tuvuga tuti Mbappe yatanze vyose kuri Paris ariko Paris hari icimwimye Hatuga tuti hari abandi bakinyi benshi babaye muri projet za Paris Saint-Germain bagatanga vyose bategerezwa gutanga ariko Paris Saint-Germain yo ikabima ibiza kubafasha gutwara ibihembo ku giti cabo bitandukanye rero nibi vy'uyu mwaka Paris Saint-Germain yatanguye saison menga igendera tsibaduka itabibona neza ariko iza gutora umurongo gushika ubwo tumaze kubona ikintu ca collectivité muri equipe ya Paris Saint-Germain vyari bitandukanye na ya myaka twaraba tukavuga ngo Paris ifise attaque nziza ifise defense nziza none uyu munsi gishobora guhuza iyi attaque ni defense kugira ngo bivyare umusaruro niki ukarondera ikiza kubahuza ukakibura uyu mwaka rero vyarabonetse bibonekera mu minwe y'umugabo yitwa Luis Enrique yubaka Paris Saint-Germain y'igitangaza ashingiye ku bakinyi bakomeye b'ibitangaza yari afise hariya ariko yongeramwo n'abandi umuntu atatekereza ko bashobora gukora ibitangaza uyu Ashiraf Hakimi wibuke ko ari umukinyi wa Real Madrid yabaye rejected hariya kuko atamwanya yari kuhabona iriya nimero 2 yari ifashe sivyo ntiyari kubona hamenera ntiyari kubona hatoborera aragenda aratizwa aragaruka i Madrid ariko asubirayo baravuga bati noneho reka tudandaze ko turabona ko atacoshoboka uyiyaza kuvuga ngo nkunze ko bi Madrid gusa gusumba umwanya nkina uyu munsi ntituba tubona Ashiraf Hakimi mwiza nkuko yafashe umwanzuro wa kiga baravuga ngo reka nje kugeragereza n'ahandi maybe vyo mburiye hano Madrid ndashobora kuzobironka ahandi aja muri Paris barasragoringa imyaka ya mbere biranka ubona ko still numukinyi mwiza abereye kuba muri equipe ya mbere ku isi ariko yabuze ayo mahirwe yo kuba muri club itwara vyinshi kugira ngo nawe yicare kuri ya meza y'abakinyi bakomeye ivyo bibamwe muri equipe ya Paris gushika umunsi baronka Luis Enrique arababwira ngo noneho rero turi capable turashoboye ibi tugira tubikore tugira tuvyubake kandi bizokunda ahera ku bakinyi beza yari afise hariya yasanze equipe ifise umugardien mwiza equipe ifise abadefenseur beza ariko mwubwo bwiza bwayo ashiramwe ubwiza bwiwe yongeramwo n'abandi bakinyi tutari twiteze ko baba beza la fois passée twamye tugaruka kuri William Pajo twibaza ati none uyu nawe yazananye he ko akomeye tuvuga kuri Sin Mayuru na Zabarinyi yavuye muri equipe ya Sebanmo umwazi kari kapitene wa Ukraine tubona basini Mayuru mwariko muravuga ngaha ati guta umwana nkuya zagafata Barcelona gahotora gatsinda bitanu hariya muri finale biba byagenze gute iyi ni tushe y'umumenyereza inafasha abakinyi kuva ku rwego runaka bagashika ku rundi ariko kandi Ashiraf Hakimi novuga nti nakarorero keza
ko umuntu yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo iwacu dufise byose muhira turitunze imitungo papa na mama bafise irahagije no fungura nkaryama nta kibazo ariko reka nje gusiragoringa ntangure ngende mbe mu kazu k'icumba kimwe menye ingene kuba hanze usiragoringa bimeze nanje niyubake ava hari Madrid aragenda muri Paris abona ni equipe yirigwa iravumwa umunsi ku munsi ikora ariko ntishike ku musaruro avuga ati reka mbe muri ibi nyene maybe one day hari umunsi tuzovyuka turi Paris nziza natwe tubikora ahabwa rero agashimwe kuko yabifashijwemo na equipe ariko n'ubwiza bwiyo buramufasha mbuya buretse Paris Saint-Germain ngira ngo mu mateka yabo uno mwaka batazobibagira cyane cyane kuri no projet ya Luis Enrique ubwo ibi ntivyerekana meme n'abakinyi bisanze mu ino projet ya Luis Enrique muri Paris Saint-Germain nabo nyine bazovuga ngo muri kare yacu twaraciye imbere mu mezi twaciye n'umwaka mwiza wa 2025 watubereye mwiza Dembele atwaye Ballon d'Or turazi uburyo yabaye kuva muri Dortmund aja muri Barcelona imvune nyinshi aja muri Paris Saint-Germain asanga Mbappe mugabo ntiyabaye wa mukinyi equipe igira ko Luis Enrique araza mugira umukinyi equipe igira ko azotwa Ballon d'Or Ashiraf Hakimi yatembereye muri nyinshi Real Madrid Inter Milan Paris Saint-Germain ari wa mukinyi ngo ni umukinyi mwiza ku nimero zibiri hari ku isi mugabo ibihembo bwite ntabwo biri kumwe va kumwerera tuvuga tuti nimba no munyafrika yisanze mu myaka ari kumwe na Mohamed Salah yisanze mu myaka ya Sadio Mane yisanze mu myaka ya Victor Osimhen abasatirizo ngo imigabo barimo bari kwarakinamo baraboneka cyane ati biragoye naho tubona ko ari umunimero mwiza zibiri ya muri Maroc ndetse no muri club yiwe biragoye ariko uno mwaka Luis Enrique aja Paris Saint-Germain byo barota noneho meme n'abakinyi bamwe ba Paris Saint-Germain bageze ku musaruro barota muri kare zabo ubwo uretse ko mitima y'abakunzi ba Paris Saint-Germain ubwo Luis Enrique wewe nazosiga no mu mitima y'abakinyi ba Paris Saint-Germain babaye mwino projet yiwe y'ino mwaka uhetse Luis Enrique ni numwe mu bamenyereza turavye mu myaka 10 heze umwe mu bamenyereza beza nibaza ko uvuze muri batano no mushiremwo hoba habayemwo peut-être uko ubibona ariko je ku ruhande rwanje mu bamenyereza batanu beza mu myaka 10 heze je ndamushiramo kuko no mumenyereza adahurira zako n'abantu benshi n'abakinyi benshi muri projet yiwe harabagomba kubigendera mu byanse bikunze hariho n'abagomba kuvyungukiramo notamment ugiye nko kwa niwe Champions League Barcelona ifise niwe yiheruka niwe yayibahaye 2015 uravye uburyo yubatse equipe waraba inyuma yaho yagiye andi hantu yagiye aramarka difference namba hari ibintu bari kugendera ko muri equipe nationale ya Espagne niwe yavyubatse yashenye ibintu abantu batari baziga niyo mpamvu nko muri equipe nationale yacu cembona tuba dukeneye umuntu ameze nka Enrique nitwa muronka ariko afise umutima nka Enrique yagiye muri equipe ya Espagne yirukana Ramos na Degeye ati mugimvira aho genda ati mwe mwarakoze Imana baho mugivyo mu byo nshaka gukina sindabakeneyemo sibyo wewe Degeye umuzamu mwiza Manchester no mu gihugu c'Ubwongereza ariko paraporo y'ibyo nshaka gukina bihera ku mugardier ukabutazi no kuwufunga wewe genda Ramos we nawe genda shaka kubaka ibintu birambye ariko uri kuravyina uvamo reka renda gufashe kugenda hakiri kare ntihagire umwana ubangamira ico gihara mwirukana mu gikombe c'isi 2020 umuvandimwe yakinisha mu mutima wa defense yakinisha Cascante Rodrigo wa Man City amukoye kuri kasi muzanye muri Mediane aravuga ati ntaco reka mbrikore mugabo bo ntashaka Chelsea ndabakeneyemo yubaka equipe ya Espagne yongera yiha umurongo kuko Espagne nayo hari ukuntu yari yajanye n'iriya generation ya Barcelona na bamwe bari muri equipe ya Real Madrid ariko ni equipe yari yubakiye kuri Mediane ijana ku ijana ya Real Madrid ya Barcelona hinjiramwo uyu mukapitene wabo Seki Fabregas avuye kwa Chelsea canke avuye kwa Arsenal canke avuye kwa Barcelona aho yaragarutse mu nyuma canke Alonso avuye kwa Real Madrid ariko Mediane wabona ari aba bagabo defense wabona ari Jordi Alba mu mutima wa defense Piqué Ramos kuri kabiri hari inde
Espagne hari ukuntu yagiriye rimwe wabona ari abakinyi bari mu rugero rumwe baragiye tuvuga ati Espagne koko bibaye gute biragenze gute iyi ninde azokongera kuyubaka ariko umuvandimwe araza aravuga ngo abakinyi bashaje ntibajane n'abakuru babo kuko bo barose nguvu zo kubandanya bakina arabirukana baragenda mwiye ekipe iki Paris mwiye ekipe ya Paris nubwo Mbappe yashaka kugenda ariko Henrique yabigize mu ruhare yaramufashije aravuga ati genda nubwo aravuga ati nshaka kububakira Paris apana ko murota Messi ubu badugiriza aba subscribers ku mapaje yanyu ubu badugiriza abafana kandi abana bari passager wazananye na Messi nagenda bazojana nubundi barajanye for sure reka ndabubakire ekipe idashingiye kuri abo bantu mwiyumvira izo satisfeza abafana ba Paris izo satisfeza izoba hibi gikombe ico mwarota kuba mufize kuko namba mwazanye Messi na Neymar na Mbappe kugira ngo babahera liga forget I mean league forget nabandi bogiba iriya kiriya gikombe niyo bogura niyo yo bijya Sunderland ukayiterura ukayijana muri Paris Saint-Germain kiriya gikombe bogitwara so je umugabo araza ahantu yakuye Paco sindahazi franchement Paco wari umuzi from nowhere sivyo umuvandimwe abandi bakinyi bose baragenda ariko kangendera ntiyamwirukana Zaire Emery agumamwe ngaho azana yirukana Ugarte aravuga ati reka nizanire kariya kana ka John Evans uriya we Paris namuguru narabona ko atakirimwe Manuel Ugarte mukinyi wo gusiturana muri ekipe zikina zigacisha hasi bagenda himbagura gusa yani sipiri kabisa genda muri defense umukinyi twese twabona uziko bari batangwe kuvuga ngo yogenda amudogiriza ugwezgo ubu ni nimero 3 wa mbere kwisi uyu muvandimwe uyu nimero Nuno Mendes haragize igihe ama equipe rega mugereka ati twamugurisha nsengane miriye ariko tubona mwongeye imyaka 5 ubu sinzi ko ari nimero 3 namwegera niwe nimero ya mbere kwisi niwe nimero 3 amweregera kwisi je hagati mu kibuga ntiyaravuye muri Napoli twese tubona umenga utuguvu twamuheraje Fabian Luiz akina muri Napoli bakinana na Arani bakina na ba Jorginho sivyo ariko uyu munsi ari mu mediateur bakomeye so jimbo na Espagne rero ku mugoroba niho nabonye ibirori president wiwe niwe yarari yanamushimira Ashiraf nako Nasser Al-Khelaifi aramushimira buri muntu wese yabibona ko uyu mugabo amerita iki gikombe iki gihembo kuruta abandi bakinyi bari bahanganye muvandimwe rero avuga ati ndashimiye Imana yanazananye na mama wiwe sinzi ko Frank yoturondera rya foto yashimiye Imana nabonye mugenzi wacu yashimiye abako equipe muri Espagne no muri Maroc no muri Paris yashimiye umumenyereza yashimiye na president ati mu myaka 5 heze ni waje kungura amuvana hariya ati uyu munsi iyenda birose kubera Paris Saint-Germain mu nyuma hereza kuri nyina amaranga mutima aramwica umwarabu ntapfa kurira se nka Dembele uriya mwene wabo we ni photocopy uriya mwene wabo uriya laburiya muvandimwe hariya ni photocopy kabisa barasape muvandimwe mugenzi wacu kuri teka kuri Canal Sport Steve Gateretse kuri Pajo niwe ati ngo harago bademo ngo nkubu ngo baha ngo mama wa Hakimi ngo bo munyitsa bakamujana ntawamenye bamutore ati ubutunzi bwose bari kurya bwabitse jewe style ala Hakimi ndayemera system Ashiraf Hakimi siritu iriya style ala Hakimi hano mu Burundi nta mugore mwo kubaka numeze nka Hakimi nta kibazo kubera ikisi yakubwira ati genda mubakane na nyoko nayarondeye ati nambo ushaka kumbangikanya na nyoko je waje kundonderera iki ko nyoko yarahari na kare umusore yaje shaka kagari gatembera shaka kugura yarababaye abantu barateye ino bari kugenda ariko arino wambwiye ngo sinzi ko yamanuye neza Frank uturonderera ijya foto ari kuri kajya kagari sivyo mbuye arino wampanuye sinzi ko yamanuye neza canke nabi ambwira ati nawaba ku kwezi winjiza miliyoni 10 umuryango wawe urabumenyesha ko winjiza 3 yasigaye wihorere ureke umuryango wawe managing 3 bazi ko ariyo winjiza yasigaye nawe umenye ingene yajera nyine ariko arasoma mama wiwe ntumubona se avuga ati mere wewe uri umuntu w'intwari oya mama wawe hari ahantu muba mwaravanye
jico ntemera wakabuze kariya gafoto se ndakaguye bwana Frank numugora gukora kuri mama wawe mu buryo bwuka yirengagije ko ari mama wawe ariko nanone nimwubaka abasore muzomenya kubimanajinga vyose mama wawe na kare yarahare uje gushaka uwo mugore mubwire umuhungu Edi mama wawe na kare yarahari bane uwo mugore ahubwo umugore ni vyiza ko yakira nabukwe na nyoko wawe akwiye kwakira umugore wawe ukisha umugore wawe umenye ko ntacu ari kukumariye hariho ukuntu nyina w'umuhungu ashaka kwakira umukazana mugabo umukazana ntashaka kwakira inabukwe niyo mpamvu tubakure natwe niyo mpamvu ubu babakure unoza kuba hariya kwa ina mujani bizogora ntabwo nzubakana na mama gusa utazokwakira mama je ntizokunda nanje kwanyakira tuzobanuka muzaca umuhe base oya tuzobanuka neza uciye ushapura mani birashaka uciye ushapura mama w'umuntu hora motsi wewe uciye ushapura kwakira mama azoshaka gumi wabo komeretse kikanira azoshaka gumi wabo reka ubwo baba kiniki barakumvise bande ni banyumve ntawaguhamagaye se mu gitondo inde umwe nabwira akugura amayinite agurira nguko Ashiraf Hakimi yadoze kuri podium anyereza yababaye muvandimwe pe yarababaye nuko ibintu bimeze mu gihe Fiston Kayara Mayere we yahawe barondoro y'umukinyi mwiza w'umunyafrika akina muri mashampiyona no muri Afrika ndababara n'umutima ukangiye nibutse ko Fiston Kayara Mayere adakinya umupira ku mugabane wa Burayi Edi Mayele sumwataka gukina umupira ngo biherere hano gusa akazi ki warakazi kuruta abandi uyu ni munyakazi uyu niwe muzayirwa utuma gukora akazi akabona ati jendi ku kazi kabisa mwibirizwa kugakora yabaye muri Tanzania abantu bashidikanya ngo yashobora kuba akomeye ariko ntituramubona neza noneho kugira uzobona umukinyi nka Mayele we afise nece mu Rwanda avuye ngaho muri Tanzania muri equipe yitwa Young Africans nubwo yari kuri calibrité y'ubwoba abara bakababona mu mwanya akitwa mwiza hariya mubara muri equipe yitwa Pyramids muri Egypte mwabantu mwo mukinyi ntabasanzwe umukinyi ntaba n'umukinyi wagafukiye imvugo arimo ibaze ko ku myaka 31 yiwe uyu munsi akiraba mu maso abandi bana bato akabwira ngo banza mwicare ngaho mubanze mwiga uko abandi batahiza ari kumwe na Pyramids muri saison iheze yakinye nkino 38 atsinda ibitsindo 18 atanga passes zisive zibiri toute competition confondue yanatwara na CAF Champions League kumwe na Pyramids batwaye CAF Champions League gutwara ico gihembo vyonyene niyi contribution yakoze yuhaga ibitsindo 200 ni kimenyetso yaramaze gutanga kivuga ngo muri Afrika sinizera ko hari uwundi muntu akoze nk'ivyo nkoze apara yuko bitwaye imbere mu gihugu muri Egypte ivyo yakoze muri CAF Champions League nico yafashije equipe ya Pyramids buri muntu yabwirizwa kucibuka no kubimuhembe nimba hari uwundi yabaye mwiza yabwirizwa guhabwa akagashimwe ubwo bwasaba ko bubari bubiri akamayereka kabaga hari tubizi barakamuhereza hanyuma kandi uwo wundi akamenya ko kandi iki wari buze gutwara Edi uyu munsi iyo tutaza kubona Ashiraf Hakimi yabaye muri projet ya Paris Saint-Germain yabaye nziza kuriye iki kibanza kimwe muri biriya bitatu cha Hakimi Victor Osimhen na Mohamed Salah twari kukibona mwo uyu muvandimwe yitwa Mayele tugaca dusigara twibaza ngo eske ni Mohamed Salah ni Fiston Mayele canke ni Victor Osimhen umunyanigeriya ariko muri Afrika kazakoze yabwirizwa gahembegwa n'ugwego amaze kwerekana imyaka amaze muri uyu mupira wo muri iyi Afrika yacu yatweretse ko ngo uyu mukongomani mwana Zambe sha uronse barondoro unaserukiye umugabane wa Afrika muri nkino z'amajonjora kandi burya abo bakongomani bazokina match imwe ya finale igihembo yarakirose uyu muzayirwa arakomeye igihembo yaragitanze aramaze gutwara inde Fiston Kayara Mayere igihembo nyabaki barondoro none umukinyi mwiza w'umunyafrika akina muri Afrika si barondoro ariko ni ahubwo niwe n'umukinyi
urumva bitandukanye Ballon d'Or ntibatanze imwe umugoroba ni kuri Ashiraf none singijya ku ruhande uretse ko ngira zitanganya agaciro mugabo ngijya ku ruhande yo Ashiraf Hakimi nese nkijya Fiston Maele hari Abakinyi Edi mu nkino 14 uno mwaka afite uruhare mu bitsindo 10 ibitsindi 9 na pasi imwe mu nkino 14 turi competition conference hari abakinyi uraba mu kubavuga ukumva ugomba kubavugana amarangamutima menshi ni gute twisanze sivyo ama ekipa amwe akomeye ku mugabane wa Burayi atunze abasatirizi Fiston Maele ari muri Afrika y'ubuseruko Service afise imyaka ingahe 31 byararengeranye amaze iminsi kuri top ariko imbere yuko ava muri Yanga aja muri ekipe ya Pyramids nawe ashobora kuba yahisemo kijanye n'uburyo mu ekipe yo hakujya kuri ya mugabane amwe yaramwifuza ariko cyane akanikingwa n'ama ekipe yo muri za Belgique na muri za Turkey ariko numba mbona Emmanuel Shey Adebayor yes nuko cyatanzwe ku mugoroba uwo bita Yasini Bono yagitwaye Yasini Bono yatwaye umunyezamu mwiza w'umwaka umukinyi mwiza muto nawe nyene n'uheruka gutwara igikombe c'isi mu wa ariko Yasini Bono muri Maroc nako ni gute yavuye i Burayi ako yaravuye i Burayi impamvu yavuye i Burayi narayemye ni gute Yasini Bono ari hariya Barcelona ifise ntuze sije ndamuvuze niwe ni gute yavuye hariya ariko muhasi ni gute yavuye hariya imwe y'iwacu y'ubururu ifise wa mu Jorgensen muvandimwe muremure bose uko ari babiri Jorgensen ngo agiye kuyimanukira none se gukora iki ari mu gihe umunyezamu Yasini Bono no Al Hilal ari muri Saudi Arabia mu gihe umunyezamu mwiza mu bakobwa yabaye Chiamaka na Dozi umunya Nigeria kazi asamira ekipe ya Brighton ababipangurura kabisa mu bigeme hariya mu gihe bundi bushimwe bwatanze nuko Yasini Bono n'umunyamaroke ubundi bushimwe bwatanzwe nuko uwitwa Bubista umumenyereza wa Cape Verde niwe yabaye umumenyereza mwiza mu bagabo w'umwaka yakarifiye Cape Verde sereka tuzojana je turi kumwe na Java nawe uri yose Cape Verde niba hama amatiki bari abatoto oya bariya tugomba kugenda tuba tweretse zunze ubumwe za Amerika Canada na Mexique aza kuba turi kumwe mu gikombe c'isi yaje 2026 mu gihe muri Ballon d'Or yabigeme Gizrane Chebak umunyamaroke akinira Al Hilal hariya muri Saudi Arabia niwe mwigeme yaranze umwaka Maroc otop kabisa no Maroc otop nabonye n'aba president ba Samia Suluhu wa Tanzania yashimiwe nk'umwe mu ba president nk'umwe mu bakuru b'igihugu bavuga bagize iterambere bafashije mu iterambere ry'umupira w'amaguru amafaranga yatanga navuga ngo gorira mama nko gutera navuga ngo intege bariya bahungu biwe ntiyaraba ngo ni Simba Sport Club ntiyaraba ngo ni Yanga Africans yabazamu yabana ni equipe Singida Black Stars irakubwira ngo wewe kora akazi ushinzwe hanyuma nanje ndaza kubashimira Eddie menya ko uyu munsi Samia Suluhu Hassan ariko atwara igihugu ca Tanzania nibwo tubonye NBC Premier League ilinkingwa nka champion igira kane ku mugabane wa Afrika ikomeye ibi ni ibintu bitari kwijana gusa ngo bisigare novuga ngo mu mitwe canke mu bihembo vy'aba president baya ma equipe za Azam za Simba na za Yanga bishike no kumwe n'igihugu mukuru mu gihugu erega nawe yagize uruhara rudasanzwe eti bijya bintu hari ico bitanga mu mitwe y'abakinyi wewe ugiye gukina uzi yuko miliyoni 500 murazisigarana z'amashiringi ya Tanzania ese miliyoni 500 muri effectif y'abantu 28 canke 30 ayo se amafaranga bahagije uretse ko none ari amaklube hari abayifashe mugabo ari prima atari amafaranga y'umushahara ayo n'amafaranga bari menshi uko kaba kangana kose rero izo ntege wavuye muhira ugiye kubatera intege wasigiye ku gaprime vyanse bikunze isi y'umupira w'amaguru irabiromarka bagomba kubimuhembera rero agomba kubimuhembera nuko ibintu bimeze mu bihembo bya CAF byatanzwe ni byinshi mu gihe equipe y'Igihugu ya Maroc yatowe nka equipe nziza mu bagabo mu gihe equipe y'Igihugu ya Nigeria yatowe nka equipe nziza mu bagore mu gihe umugwi wa Pyramids
wahawe agashime k'umugwi mwiza waranze umwaka ku mugabane wa Afrika kutwaye Champions League nta kuburana hari ukuburana hano nta mpaka kabisa nta kuburana nta hotera amahane kipe ifite abakinyi beza kipe yatwaye ibikombe kipe yagize gutya subira kuriya kitakoze pe mwana kimi kitakoze ko kurindira ngo ninde wundi bari bakwiye guhangana Pyramids iri muri shampiyona nziza uyitwaye ku mugane wa Afrika bo bwavyo vyo nyine ubwo tuburashika muri iyo Ligue des Champions mu bahabwa ibihembo banza izina ryo banza kujyandika kirika rugitwara iriya shampiyona muri Egypt. Yes, nuko ibintu rero bimeze muri CAF Champions League Award mu gihe tubutse ko turi kumwe na